Mazuro kuvyumva igihe cy'isaha 8:07 muri Soza Black FM no musi twamaze kubazana umutumire nawe sondi ni Mjoe Rapper mwamaze kuvyumva indimbo yiwe twamaze no kwivuza kugira ngo bikunde twinjire twese muri Soza tumeze fresh sana Uroso muri tukumeni Mjoe Rapper nganda muhakaze muri Soza Black FM mzee Yap karibu sana muri Soza Black FM Merci beaucoup kutwakira et merci kabisa Umeze bien sana Rero ndakora ikintu kimwe twebwe ngahanyo twakiye umuraperi twamatumwakira n'ibintu vy'imiriroriro kugira ngo bigende fresh sana ndabanza ndaguhe kabisa ikibiti ndaguhe ikibiti kugira ngo twinjire twese mu kigano tumeze fresh sana ndabizana ko batwumviza kano kanya barashaka kumenya ngo twakiriye nde kuko umuraperi mu kumwakira tumwakire nk'umuntu muri gospel tumenga Lorenzo Novapa senga ndagutema ikibiti rero hamace twinjira fresh sana rero uramutse canke utubwiye ikintu ukuntu bimezera muri rap. Yes. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Unagire, 94.9 baby. Iyi ni bon. Iyi ni sawa. Ibazo shiramwe. Twagiye. Rego uramfasha nawe. Twagiye. Yeah. Okay. Yeah. Muri Black FM, yo, hold it. Niba yeah. Mjoe, Mjoe, yeah. Yo, hip hop my talent. Hip hop nkunda ntazofa mpemukiye. Hip hop my gift. Business nkunda ntazofa mpemukiye. Nigi game jewe nkina kenshi kandi ntakazi nakamwe keshi kabura pen. Hip hop mu Burundi ntacimaze ntacizana shakura pe cyane uzusumba Jay-Z. Harabayifata nk'akazi nibaronke n'amazi bakayikora kugira baryohera abafans. Abo nibo barapere bukuri burumuri. Mu Burundi si deal ibaze gukora rap imyaka irenga 10 ukabura n'imodoka yawe wogiramwo ibaze gukora rap imyaka irenga 10 ukabura n'inzu yawe basi woraramwo akama mu mitiro kandi asaba indaro harifuza kuyiheba umutima ukavyanka yankaguhemuka kandi arari inzara yama mu migani ngo akabwumye bagumako bifuza kubona umurapere w'i Burundi yakaze neza muri rap ndunda afisa karusho mu ndundi Navuga rap y'i Burundi bro I don't need the support y'aba jambo turi muri Black FM bro yes Hey guys, we're gonna burn the town. Mwamaze kuvyumva ni Mjoe Rapper yamaze gushika muri Soza Black FM bimeze fresh sana. Anyway boss, karibu cyane gose. Yeah, thanks sana bro. Umeze bien sana man. Antuka ndashaka kumviriza ndashaka kumenya ukuntu yumva umutima amaze gushika muri Soza Black FM umeje kuduha kandi na challenge ya rap meze chambere ndashimye cyane urazi yushitse muri Black FM so navuga yuko ni first time wanje kwinjira muri Black FM ibyo enda biryoherewe sana nta muntu umwe atogeye washitse ngaha ya hasa neza hafise look nziza vraiment en fait numva ndi proud yo kuvugana namwe kandi ndi Eba no musiroje mbona ibintu bimeze fresh sana abariko batwumviza mu matu bwateza munacisha mu tuzi na rapper Hako kai twihinducisha mwo gusa tunanabazana amahape uno musi wo dufise Mjoe Rapper aza kutubwira vyinshi ubona ko n'indimbo yiwe nshasha imaze imisi mike cyane gose igiye kuri YouTube channel yiwe Mjoe Rapper unye tuko turavugana urashaka kuri kwanyumviza ufise agatelefone mu ntoke cyangwa uruhutse cyangwa uri mu kazi mugo vuga ati naco bitwaye simbira kuri YouTube channel yiwe shaka kuruza gusohoka afise aba subscribers umuriyoni kubwa uri kuratwumviriza sivyo none yes Mjoe Rapper tugenda twinjira cyane muri profile yawe bwite Mjoe Rapper bari kuramwumviza kano kanya bamenye ko arindi profile Mjoe Rapper no Murundi yavukiye i Burundi yakuriye i Burundi ofita kwije condition zose zo kuba Murundi hama no Murundi avuka mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi neza na neza ushaka kuntora ni muri Kanyosha Ruziba aho Nyamugeti gushika aho ni ushokontora gushika amasaha ego yes amashuri mato ayisumbuye n'ibindi bigena bitandukanye byose ni hariya nyene mbo ego amashuri mato mu Kabezi yisumbuye mu Kanyosha twahereje ngaha mu Ngagara ga centre ville okay yes mwabyumvise twakira umwana wo mu muji d'habitude n'umunyabujumbura nko mwamaze no kuvyumva uyu munsi tuza kuyaga kuri hip hop uyu munsi turaza guhipapura
yes jero nakiri umuntu kenshi ubona yuko indirimbo yawe iracagaragara nka sasa cyane yabona yo nyine iracagaragara nka sasa tuba dushaka umuntu amenya ati turi kumwe nandi jana kwijana ako kandi tugende tunyaruka ucumbwira ngo watanguye ryari umuzi wamenye ryari kufise impano yo kuririmba na cyane umuzi wa hip hop so hama impano ya hip hop cyayo kuririmba je natanguye kwa nk'umu dancer je nari umu dancer by'iwanje byo nakora byose benshi bazi nk'umu dancer ariko hariho washize muri music bituma batura afise iyi mpano afise y'ubu dancer no kuririmbura ifise uko kare yaranyumva rimwe rimwe uyo ni byaba ngombwa umunsi uri ziranze muvuga ku kiganiro kikurikira kubera ko ntarashaka yuko ndamuvuga hama impano kuririmba natanguye kera gusa biragoye urabizi ko byo muziki utari muri byo noshoye kumenya yuko bigoye uhura n'ibintu byinshi gukora music uri kwishuri biragoye cyane rero nosho gufatikanya ibintu bibiri mu mwanya umwe biragoye namanje kwanza meze amashuri yisumbuye hama mbandanya ariko maze guheza amashuri yisumbuye ntibyanyoroheye hari indirimbo nagenda sohora ariko izo ndirimbo ntaco zakoze dubate ngo zigire zari zabaye zo mwisite nyene ariko hageze bamvuga ati iyi mpano nisho gufuka nyene fo yuko mbandanya shiramwe nguvu niyo mpamvu rero gushika ubona nasubiye kugaruka muri game novuga ko ndi mushasha gushika amasasi nave nita ngo ndi mustari wa kera kuko abakera bariho abakera turabazi naje rero nk'umustari mushasha gushika amasasi na umustar mushasha yes uvuze ko watangura umu danseur nshaka kumenya mbega watangura umu danseur wande wavyinjiyemo gute wabijemwe gute muri rusange hama impano y'ubu dancer sinovuga yuko ngo niyo nishizemwo ikintu buryo ufise impano abantu barakibona kuko niyo umuziki uvuga naho ushaka vuga inaci usanga wayigiyemwo wayitambye rero ugafata narakunda aba dancer sangana je nabigiyemwo rero natanguye ndaja mu byo gutamba mbona ndagira club tujya mu byabo club ngo kwishuri uko hama ndagira ku ma club yo gusha kuri centre jeune na kinyama concours de danse centre jeune Kamenge we egome okay mukundi yitwa West Camp Snacks yes umaze kwicara uravuga ati Jeffrey Masono guma ntambira abantu canke nitambira ku ruhande rwanje ndabona kumega nta kanoti karimo canke karimo on sait jamais uravuga ati nshaka gucenda intambwe nkubite indirimbo ucuricara uravuga ati numva notangura muri hip hop kubera kwiyumvire kwinjira muri hip hop so niyo no mu bisanzwe tugiye muri R&B wonyene ndirimbye wacu twenga kuko ntabyo noshobora muri R&B fashion umwana nabyiga egome ariko nasanze nyene numva ofete hip hop naye kunze kuva nkicumviriza imiziki y'abantu benshi hip hop numvira ngiyemo niyo mood numvise ko ariyo nokorera mu Unagire kuko niyo uravye iyo tugiye nko ku ma concert nubwo ho bari R&B baririmba gute hagiye mu hip hop iyo mwanya public yose irahagoruka ikumva yuko hagiye ikintu rena jewe nagiye mu mudiho numva nkunda niyo mpamvu ubona ndi muri hip hop gushika ariko kandi kundi ruhande most of the time kugira ngo umuntu aje mu kintu afise inspiration kugira ngo yumvire kuba umu danseur ni iki cyako inspire kugira ngo yumvire kuja muri hip hop ni iki cyako inspire ivyo byose ko ari bibiri sawa hama kwandi umu danseur nasanda nze byangiyemwo ndawo umu danseur nakunda umuziki cyane natamba kandi ari mfisi yo don yo gutamba kubyo naratamba bane bakavuga ati ego vrai murazi gutamba rero gaharageze yaho mbona ati n'uyu muziki nguma ntamba ntacu nyinziriza vraiment ntaco justement gusa kumenyekana mu isite ujya no mu danseur nkaza ndicara nandika n'indirimbo mvuga ati no for yuko ibi bintu ntamba ndi muri club ibintu ntamba ndi kumwe n'abandi fo yuko nzobutamba ari indirimbo ndabyitambere indirimbo kandi ayitambere jeje reacting kuba rero umunsi zitaratangura ni kubera ko ariho project ziri muri studio zose kana n'ama clip video kandi je nyene kandi nzoboneka ndiko ndatamba yasugiye kuri YouTube channel yawe usanga ko indirimbo yo muri 2024 August 2024 ni kuvuga mu mwaka nyene ni muri août ugasanga ko indirimbo yayikurikiye nayo nyene ni nko mu kwezi kumwe ugasanga ko indirimbo imaze ko isomene zitatu nimaze ko imisi 6 kubera iki YouTube channel yawe ni shasha niho wabitanguriye canke watanguye gupostinga kuri YouTube channel yawe mbo abastari benshi novuga yuko hari abantu baza gukora music kubera yuko bumva gusa bayifilinze bumva ko bayikunze ariko nibamenye byo bagiyemwo kugira rego abastari turatandukanye hari umuntu injira mu bustar avuga ati je ngiye ndirimbe kugira ngo mu site bamenye hari umuntu aririmba kugira ngo
jewe ngira ngo ndo nk'abastomi ico ogusa muri quartier amenyekana uko n'umuntu yinjira muri game avuga ati jewe iyi game ninjiyemo nakazi kazoba kasumira abana banje umufasha wanje kazorisha n'abavyeyi banje kandi kazonteza imbere rero ivyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye rero jewe fete maze gukora umuziki narabonye yuko ko utegerezwa kugira aho ubarizwa kuko nitwaye Mjoe ntegeza kuba mfise inzu aho ntaha rega kuba ndi umustar hari ibikorwa byanje ntegeza gushira ahantu bategeza kumenya ati dukeneye kubona Mjoe Rapper tumusange hehe eske ibikorwa byiwe tubisange hehe cyambona yuko nkenewe kugira gute kuguruza na jewe ubwo rubuga rwa YouTube cyo kimwe na page ya Facebook ni Mjoe plus 257 yose asho kunsangako rero niyo mpamvu nabonye yuko ntegeza iyo shano ni nshasha bien sûr ni nshasha kubera yuko nabonye yuko ntegerezwa gukora ibikorwa bakagira aho babisanga yego Yes, umudiho wa hip hop tugiye ku mudiho wa hip hop no mudiho ngaha mu Burundi wakoze n'abaririmbyi benshi ako bawuhagaritse duhere kuri ba atubwiye bara rapper duhere kuri ba bface na ba rapper mugo baracabicanga n'abandi benshi bagenda batandukanye uyu munsi nibaza yuko wanashaka na Kingorongo nawe nyene karacamwe kwaje uyu munsi nibaza yuko twadufise umuntu umwe wana usundi ni fabelove kugeze no mwanya agihinyanya avuga ati Jeffrey magushaye kuzobe ko kukiri kuguru kumwe nzotambukira kuri uko nyene mugabo hip hop sinzova inyuma kandi ibi bihangange byose wanashogiye kwiraba ubegeye barakubwira ati vraiment hip hop ngahe wacu ewana wapi kabisa we kunande gwa hip hop uyibona gute so je hip hop musazi kwanza ngerageje kuvuga ku ruhande rw'i Burundi novuga yuko abarimba hip hop nta gaciro baduhereza kuko iyo abaduheza agaciro abo bose wegiye kuvuga ati bana kabana kweje kudodagura iyo bari agaciro baduhereza mu Burundi baba bakiri muri game wacishijemo izina rya fabelove je sinaje kudisinga fabelove kubera ko kwero muvuze kanaje mvuge so ujya anavuga yuko kuba akiriho novuga ati respect arazi icarimwo arazi icarimwo ujya akunda umwuga hariho muri yo ndirimbo nasohoye yitwa hip hop harona jabastari nagenda avuga bagiye baravamwo kandi abose uko batari waributse gushamo bwana onka yanashowe gushamo uwo bita bwana onka nawe nyene n'umustar twa turi kumwe hafi nakunda kuba yabihevye ariko gasire ko yabihevye sinovuga ko yabihevye yarabihevye n'umuntu waje wa hafi turaganira arafite nabishasha kandi ni songe turi kumwe shasha rego hajya umuntu abiheba ntabazi ico yajemwo nibyo bindi navuga ati kuja muri hip hop wo uje gusa kwiryohera mu isite iwanyu ya udashaka yuko utazi ico wagiyemo me umuntu azi ko ari muri hip hop arapambana byanka byakunda kuko arazi ko ari muri game ari mu kazi ya nuko rero nakugiye umva rero hari abastani agenda avuga suko batari babizi kuririmba bararirimba cyose tugakura inkofero ariko gushika ya masaha barabiretse kubera yuko aba bo muri hip hop mu Burundi oya vraiment ni barabe tugarukire urazi ndakwereke tugarukire ya hano wonyira afise indimbo yanditse ko vya bisore by Mjoe featuring bon since featuring ni Mjoe bwana onka audio of Floris production ibintu nk'ivyo iyi ndimo mufite na bwana onka canke n'ibindi bintu iyo ni song ngira nashatse gukubwira hamwe kare muri game twatanguye kare rega uyo bwana onka twadufise ikundi yitwa Giant Guys yari yajewe na bwana onka Giant Guys kandi murabaceya bro mbo nitwangana uko mwemo kiri kuyuburundi ahubwo tuvuga yuko ngira ngo twatufise vision yuko tuzongana uko muzo babajeya ya ariko nisivya hatari ku byo tusifya sana ngo no ni boranyi kuva bamuhaye kiriya gisata hariya no mu big man kabisa we mu gentle of that Sangiza no bagusimanira kora kandi mana dufise ko mugambi mwiza ofite rego iyo ndirimbo twayikoze kwa Floris akiri muri game yo gukora uproducteur akiri nganye nagikurenga mu Burundi rero twarakora ariko rero twabuze ijya courage n'abantu badufata ku mugongo kugira ngo badusugume na onka wabonye yuko kubera yuko ubuzima bwaciye bumutuma kwanza gukora ikindi gikorwa kugira ngo arondere onka niko yaguhenze yaguhenze kari ubuzima no buzima vraiment niko yaguhenze kuko yaba waruzi yo songe bya bisore inyuma y'ikiganiro uze kundona ndakweke katari ubuzima sha bya vrai umva turahendana murabesha oya simvuze ko mubeshanya kila muntu wese afise ivyo orienta mu buzima bwiwe oya urazi kubera iki nabivuze uko iyo songe bya bisore kaje tukisohora kugira ngo turinze twishikako tuyiririmbe tugije kuyisohora kugira ngo turonka ayo mafaranga yari mara makeyi
ariko kandi twari tukiri ku ishuri iyi ndimo hindusohoka tutayivugije vya bisore ya vya bisore ya ni nziza vraiment ni hip hop kwa ikomeye ya mzee ayo singamaze kuvyumva turi kumwe na Mjoe Rapper